ikaze mu mwanya mwiza, mu mwanya udasanzwe, mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya tugira tuvugane kuri aya majambo adasanzwe, message yawe. Kuri mikro uri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uti none ga Pastor Jack uza kutubwira iki? Nza kubwira ijambo rivuga riti ivyawe bigiye gucanganya abantu. Uti Jack bizaba bimeze gute? Ivyawe bigiye gucanganya abantu. Reka dusome rino jambo ryanditse muri Esiteri. Esiteri igice cya gatandatu ku murongo wa 13. Esiteri igice cya gatandatu ku murongo wa 13. Maze yiganira Zereshi umugore wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubaye ko vyose, nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati, Mordekai uwo kutanguye gucurangurizwa imbere yiwe asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'abayuda, ntuzomushobora ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Imana yabwa icubahiro. Aya n'amajambo y'Imana, n'amajambo umugore wa Mordekai nako umugore wa Hamani n'abagenzi be bari bamubwiye bivanye n'ivyo nawe yarababwiye. Hamani yari ku kirimba ibwami. Hamani yakundwa n'umwami. Hamani yari umuganwa ibwami. Mbere umwami aramukunda, amurutisha abandi baganwa bose. Mbere amushiraho n'intebe iruta iz'abandi baganwa. Aramukundwa kaza. Hamani arumva ko akomeye cyane, maze ashinga ko abantu bose bategeza kwama bamunamira Hamani. Mugabo hari umugabo yaba kwirembo gikirimba yitwa Mordekai. Uyo Mordekai we ntiyamunamira. Mordekai yari umuyuda, mugabo ntiyunamira Hamani. Igituma atamunamira ntituzi impamvu, kuko mu bisanzwe abayuda muri ico gihe abategetsi barabunamira. Ariko kandi Mordekai arashobora kuba yabonamo ubwibone uyo Hamani, ntawuzi impamvu. Ariko Hamani wakumva ko aragahambaye, aragakomeye, kandi yarakomeye koko kurumva yari mu baganwa, kandi akacaba umukuru mu baganwa. Umwami acamuha intebe irushiza abandi bose. Hamani arumva ati nta wundi muntu muri iki gihugu cyose ameze nkanje uretse umwami gusa. Hamani anje ndakomeye. Ariko kandi acagomba kwihenda kuri Mordekai. Mordekai yari umuyuda. Mordekai yari umuyuda nkuko nawe uri umukristo. Vuga uti amen. Abantu bagomba kukwihendako, bakibaza ngo umeze nkabo kubera babona wambara agashati nkabo cyangwa agapantaro nkabo, cyangwa agasanga wambara igikwemu nkabo cyangwa jupe nkabo, bakibaza ngo umeze cyo kimwe, ariko ntabwo umeze cyo kimwe. Mordekai rero yari umuyuda akunda Imana, kandi yubaha Imana, kandi yasenga Imana, kandi ibintu byose yakorana n'Imana. Mordekai ntiyunamira Hamani. Murazi ko hari abantu bamenyereye kurega abandi, kandi abantu bazi kurega abandi ntibibaze ngo baraza bavuga ngo nje kurega naka. Oya, aritoraguza akavuga ati urumva hari nk'aya mango, hari nk'aya mango kweri, kugira ngo wa muntu amubaza ati hari habaye iki, cyangwa kugira ngo imvura yari iguye nk'uku nyene basha, nk'uku nyene. Ubonye umuntu ariko aritoraguza nk'uko, menya ko agira abeshera umuntu cyangwa agira arege umuntu, ko hari kubeshera umuntu hari no kumurega, hari igihe umurega vyo. Rero abantu bacagenda rero kurega Mordekai kwa Hamani, bambwiye ati ya wa muyuda ntashobora kukunamira, kandi yanze kukunamira. Igihe cyose urenganye hajya ntashobora kunamira, ntibikunda. Hamani arumva shangashiwe, aravuga ati ntibikunda. Abantu n'abakomeye n'abahambaye ndenganye bose bunama. Mordekai muzamu gusa niwe ashobora kutanyubango nuko ari umuyuda. Acavuga ati bon, ubu rero ndafashe ingingo, ntegereza kumumanika. Mbere wanashaka n'abantu bose bava mu bwoko bwiwe bose babamanike. Nicari coroshe. Iyumvira ubwoko, ntibwari ubwoko nk'ibi tumva muri Kongo cyangwa muri Tanzania, mugabo wari ubwoko nk'ubu tumva igihugu, kuko bw'Isirayeli abayuda cyari igihugu.
kandi umwami yari afise ibihugu byinshi atwara birenga 100. Rero muri ivyo bihugu yatwara n'abayuda barimwo, nuvuga ko yategeza guherengeteza igihugu cyose. Abayuda muri ico gihe bari mu bihugu bitandukanye babamo, ko ivyo byose vyatwagwa n'uwo mwami Hasuwerusi. Cyari kidasanzwe. Iyumvire kuba umuntu utamunamiye ico cyonyene, akumva ko yokwica wewe n'ubwoko bwanyu bwose. Ai nicari coroshe. Inkuru iragenda ishika no kuri Moridekayi ko Hamani yavuze ati jewe negereza kubamanika, mere kuri Moridekayi ndamanike, nce manika n'abayuda bose, nce numva ndyohewe. Ariko rero ijambo turiko tuvugana ni ijambo rivuga ati ivyawe bigiye gucanganya abantu rero bazi ngo bariko bagufatira ingingo mbi, bazi ngo ngo bahava bakwirukanisha mu kazi, ngo bahava bakwirukanisha mu nzu ubamwo, bava bakwirukanisha ku mugabo wawe, bava batuma urugo rwawe rusambuka, bakibaza ngo baragushoboye. Ariko izo nama zose baba bariko barapanga vyose Imana ibiri kwirabibona. Kandi umukenyure wakenyura Imana ikenyura urushuwo, kandi batavuye impande yawe ivyo bariko baragira vyose birashaka kubahindukirira. Amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 28 ku murongo w'indwi niho havuga ati Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu, bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira ndwi. Vuga uti mu nzira ndwi. Oya bivuga ati mu nzira ndwi. Hamani yarazi ngo arashoboye, yarazi ngo arakomeye, kuko yarazi ko inyuma y'umwami niwe, yarazi ko ashobora gufata ingingo kubw'ubuzima bwa Moridekayi, kandi ko ashobora gufata ingingo kubw'ubuzima bw'abayuda bose. Ariko Imana nayo yari ifise ibanga ryayo kuri Moridekayi, ikaba yari ifise ibanga ryayo no ku bayuda bose. Imana yari ifise ibanga ryayo ku buzima bwawe wewe, vuga izina ryawe, Jendi Jackson. Imana yari ifise ibanga ridasanzwe ku buzima bwa Jackson. Oya nimba wibagiye izina ryawe vraiment ndari kwibutsa. Vuga ati vuga izina ryawe. Imana yari ifise umugambi udasanzwe ku bwa Jackson. Hamani we yibaza ngo arabishoboye, avuga ngo reka je ndabici, mere kuri Moridekayi yanse kumfukamira, mbere nce monya n'ubwoko bwabo bwose, kubera Moridekayi yanse kumfukamira. Ivyawe bigiye gucanganya abantu ndugu yangu. Bagiye kuvangirwa bivanye n'urukundo Imana igukunda ruruta uko bobwumva. Bizobacanganya, rindira. Moridekayi avyumvise aravuga atoya ibisi nshaka kubisabirako. Acatahura ibanga ridasanzwe rivuga rituzunyambaze ku munsi w'amagorwa zogukiza nawe uzomesha icubahiro. Byanditse muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 15. Ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngo nzogukiza ngo nawe uzomesha icubahiro. Amaze gutahura iryo banga avuga ati reka nambaze Uhoraho, nta handi nogenda gusaba ubufasha atari kuhoraho. Baca kubita igifungo, afata yambara amagunira. Abantu rero baba incoreke za Esteri. Urazi ko Esteri yari amaze kuba umwamikazi mu gihe Vashiti yataye ubwamikazi kubwo kujujuta, yanka kumvira umwami, maze ata ubwizigirwa bwiwe. Umwami aca mukuraho, avuga ati mu gihugu bamuronderere umwigeme mwiza, atoremwo mu bigeme benshi atoramo Esiteri. Hari ibintu Imana ikora, ama coincidence Imana igira, si kubw'ubusa Esiteri yabaye umwamikazi. Yabaye umwamikazi kubwo gukiza abayuda. Si kubw'ubusa Vashiti yanse kumvira umwami.
yanze kumvira umwami kugira ngo asigeho ikibanza cya nyene kuba abikwiriye. Hari abantu babandanya bagira amakosa mu buzi, hari abantu babandanya bagira mugabe ivyo byose ni kugira ngo basigire ikibanza nyene aho. Moridekayi rero afata umwanya w'amasengesho. Bimushika ko Esiteri aramenya amakuru ko Moridekayi yambaye amagunira. Esiteri atuma inkuru ati mumubwire basi ndamuyimuza ashaka zose yambare. Moridekayi amubwira ati nta mpamvu nimwe numva yotuma je nambara impuzu, negeza kwambara amagunira kuko hari ingorane ibaye mu Bayuda kuri jewe n'ubwoko bwacu bwose. Arabaza ati nibiki vyabaye mu Bayuda? Esiteri baramudondera amakuru y'ivyo Hamani yafashe kw'ingingo. Mugabo kandi Hamani mu gufata ingingo ntabwo yabikoze wenyene, yagiye kubisaba umwami ati mwami nume ntanga amafaranga y'amashekeri ashika 10,000 mugabo mbone ko Abayuda bose bapfuye. Umwami aravyemera. Abami ba kera je ndibaza ko bari boroshe guhenda. None we bakubwire ngo bice ubwoko bwose, uce wemera ngo nuko ngo ari umugano ngo aruta abandi baganwa. Nta n'ikintu na kimwe mbere wanashaka cyotuma umuntu apfa, cyotuma n'abantu igihugu cyose gihona. Umwami kaza vyumvise abwira Moridekayi ati nimumfatire izamu je ndabereke. Aca apanga umunsi wo guhamagara umwami gufungura iwe kandi bitari birekuriwe. Umwami aje gufungura maze amubwira ati uzuzananye na Hamani. Hamani rero cyari ikigabo ciyemera gose. Hamani arasangira n'umwamikazi aca yumva umenga ubuhora atese. Aca ataha ageze muhira atangira kubwira umugore, uraza abantu benshi batangura kubwira udukura abagore babo ati jewe ndakomeye, ahamagara n'abagenzi n'inshuti ati buriya je ndakomeye nimumbona uko. Je murazi ko umwami yangize umuntu akomeye mu bagana bose, angira umuganwa aruta abandi baganwa bose. Ico ni kimwe. Icya kabiri, umwami kazi yantumiye je ku giturire ciwe, je gusangira n'umwami kazi n'umwami. Wumva nakomeye ati mugaba ari ikintu kimbabaza kubona mvuye impande y'umwami gufungura hama ntashe nkaza mbona Moridekayi aracabaho. Nibikunda nibishoboka. Umudamu rero buriya ariyo bayezebeli benshi. Abadamu rero buriya si bose beza, si bose babi. Hari bamwe utanga batanga impanuro zitameze neza. Wa mudamu wa Hamani aramubwira ati petit problème, tegura igiti c'intambwe 50 muco ugenda ubibwira umwami gusa. Newe nuri mwishikira, we ufise intebe iruta izindi ntebe zose, we uri umuganwa aruta abandi baganwa bose. Nko mukuru ubu twari kuvuga ko yari nka premier vice president canke akaba ari nka premier ministre. Ati we urakomeye, cushinga ico giti ajya mu rupango hama uca ugenda ubwira umwami ati ngira ndamanike Moridekayi. Kandi koko nimba umwami yaramwemereye kumanika igihugu cyose, kwica igihugu cyose, mbe kumanika umuntu umwe w'umuzamu byari kuba bigoranye. Rero ivyawe bigiye gucanganya abantu. Amen. Vuga utati ivyanje bigiye gucanganya abantu. Bigiye gutuma abantu bavangirwa. Bibaza ati ndinde nduwahe, bazokubaza ati buri uvukahe, buriya wamanukanye nande cyangwa waduganye nande, buriya nakari cyo mupfana. Uzobishure ati tugipfana na Yesu. Sasa Moridekayi we yibereye ngaho masengesha atazi ko hateguwe igiti rero bamaze no kugishinga wanashaka. Muri iryo joro nyene Imana rirazi ibintu n'ibindi. Imana iteza itiro rike ku mwami. Buriya nta kibera ubusa kandi nta kibi kiburi cyo kimara. Kubura itiro ku mwami byabaye vyiza kuri Moridekayi n'ubwoko bwose bw'Abayuda.
Moridekayi rero ariko arisengera, umwami arabura itiro, acavuga ati nimumpe igitabo kidondagura ibyabaye ku bwami bwanje. Baje kuraba, umwami aje kuraba asanga Moridekayi yaraje kumubwira umwami ati aja kumubwira ibanga ry'abantu babiri bagomba bamwice. Mugabo umwami ntaco yari yahaye Moridekayi. Umwami arabaza ati mbe uyu muntu yakoze ibyiza nk'ibi hari ico twamukoreye? Bavuga toya ntaco twamukoreye, ntaco yakorewe. Muri ico gihe umwami akibaza, bitubirana nuko ya coincidence navuga, bitubirana nuko Moridekayi nawe ageze mu irembo aje gusaba umwami ko bamanika Moridekayi. Kandi ubiraba umenga Esiteri yari yacerewe, kuko Esiteri yari yatumye ku mwami ku munsi wa mbere ko basangira, mugabo bihera atamubwiye igituma amusabye ko basangira. Kandi Imana itabikora, Esiteri yari gushiduka canke gukanguka asanga bamanitse Moridekayi. Sasa bigenda gute? Imana ikiravyikorera yonyene. Wasenze we ntusumbuke, ntiwisumbuwe, ntiwigore cyane, uhora arabikora. Afise umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi nkubwije ukuri ko ivyawe bigiye gucanganya abantu, kuko inyishu yawe ije vuba kandi ije itangaje, kandi ije n'inkomezi nyinshi ziruta uko wavyiyumvira. Mbere n'abantu bagiye kuvangirwa, bagiye kukwita amazina yandi, bagiye kuguhindurira izina, bagiye kukwita irindi izina rijanye n'inyishu Imana igiye kukwinjizamo. Vuga uti amen. Hamani ageze mu irembo, umwami nawe aje gusoma amakuru ya Moridekayi. Hamani aje kubwira umwami ko bomanika wa mu Moridekayi. Umwami ariko abaza ati mbega uyu wewe twamukoreye iki ko yakoze ibyiza akiza ubugingo bwanje? Agishika Hamani ataravuga n'ijambo rya mbere, umwami acamubaza ati umwami agomba kugirira neza yo mugenza gute? Hamani rero novuga ko yari kigwara udubi. Ubwo nyene mu mutima ati ya hari uwundi umwami yogirira neza kuruta jewe Hamani? Noe preno kumbura cavuga amazina yose, mwene ntuzenya muzukuru wa ntuzenye muzukuruza wande. Ati byo byose ni jewe, abivugira mu mutima. Aca dondagura ibyiza byose yibaza, kumbe ariko abidondagura ku bwande kubwa Moridekayi. Buri Imana igiye gucanganya abantu kubw'ubuzima bwawe, bagiye gucanganya ikigwa, bagiye kuvuga amajambo aguhezagira batabizi, bagiye kuguhezagira batabishaka, bagiye kukuvuga neza batabishaka, bagiye kugushira hejuru batabishaka, bagiye subiri kidogo bwana, rindira. Hari icyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Imana igiye gukuraho agasuzuguro kose wasuzuguwe. Abagusuzuguye bagiye gutangara babonye ivy'Imana igiye kugukorera mu buzima bwawe. Abantu bagiye gucanganya ikigwa n'ivy'Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Oya wagabanije za amena, vuga uti amena. Umwami abwira Hamani ati umwami agomba kugirira neza yo bigenza gute? Hamani aradondagura bya bintu vyiza ngo urumva ngo nukurondera ifarasi ngo nziza, ngo maze ukamuha ifarasi yawe nziza, ngo ukamuha n'impuzu z'inyambara bami, ngo hakagendaho umuntu umwe akomeye, yibagira ko umuntu akomeye ari we nyene, ngo akagenda imbere, ngo akagenda avuga ngo umwami agomba kugirira neza, uku niko azokwama bigira. Umwami amukubita surprise canke giturumbuka canke surprise, avuga ati ati bikorere Moridekayi. Aca yongerako nakandi ati wa muyuda. Ako karababa cane ko niwe yagomba kumanika Moridekayi n'abayuda. Umwami amubwira ngo ivyo bikorere Moridekayi wa muyuda yama kwirembo. Moridekayi yinjiye ameze nk'abandi, yinjiranye ikireta nk'abandi, yinjiranye impuzu zisanzwe nk'abandi, mugabo yasohotse atameze nk'abandi. Vuga uti amen. Nawe ugiye kwinjira umeze nk'abandi, ariko uzosohoka utakimeze nk'abandi.
usohokana intsinzi, usohokana inyishu yawe, usohokana umunsi wawe udasanzwe. Kandi zino tariki uzuzandike, uzuzandike uvuga ati Pastor Jackson amenitabiria. Ndakuvugishijwe ko Moridekayi ku ifarasi y'ubwami, impuzu z'inyambara abami. Raba rero umuntu ariko agenda bivuga, ni umuganwa arusha abandi baganwa bose. Umva atarabaye umwami w'ayo masaha. Hamani atashe abidondera abagenzi biwe n'umugore wiwe. Reka dusubire dusome hantu rero, Esiteri 6 ku murongo wa 13. Reka duhere ku 12. Hanyuma Moridekayi asubira ku kirimba ibwami, ariko Hamani arihuta asubiriwe ababaye kandi yitwikiriye. Maze yiganira Zereshi umugore wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubaye ko vyose. Nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati, Moridekayi uwo kutanguye gucurangurizwa imbere yiwe, asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'Abayuda, ntuzomushobora, ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Sasa yo moja mbaya ndugu yangu. Ivyo rero byabaye bibi kuri Hamani n'umugore wiwe aciye mu kivuto. Ubwa mbere umugore rero, abagore rero ni kuraba neza cyangwa abagenzi. Ubwa mbere umudamu yiwe niwe yamubwiye ati shinga igiti cy'imetero nako cy'intambwe 50 umanike Moridekayi. Ubu rero atangiye kumubwira ati ya asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'Abayuda, asangwa ari mu ruvyaro rwa, vuga izina rya papa wawe. Je, papa wanje yitwa Nathanael. Asangwa ari uwo mu ruvyaro rwa Nathanael na Marebeka. Uyo uzocuranguzwa mpaka. Asuseme jina la babako na mamako bwana. Umesahau jina zao? Vuga amazina y'abavyeyi bawe nimba wabibagiye sinzi. Uvuga izina rya papa n'irya mama. Asangwa ari uwo mu ruvyaro rwa, asangwa Moridekayi ari uwo mu ruvyaro rwa, asangwa Jackson ari uwo mu ruvyaro rwa Nathanael na Marebeka. Umudamu rero aramuciye ivutu. Asangwa uro kwa Yesu, asangwa ari wa wundi yubaha Imana, asangwa ari wa wundi amaze iminsi mu masengesho, asangwa ari wa wundi amaze iminsi ari mu mafungo y'imisi 3, imisi 7, imisi 21, imisi 40. Uzocuranguzwa na ntajyo. Sasa umudamu ntiyarazi ko n'ukwicwa umugabo agiye kwicwa, we yibaza gucuranguzwa gusa. Acha wewe. Umuntu wese afise Imana n'umuntu akomeye kandi akomeye cyane. Naho abantu bose bukugwaniriza icyarimwe, naho isi yose yo kugwaniriza icyarimwe, ufise Imana icyo ni ikintu kinini cyane kirusha ibindi vyose. Haragera rero ko agaruka kuja gufungura n'umwami. Avuze ati nubwo byabaye uko vraiment ndacasigaranya agafavere ko kuza ndasangira n'umwamikazi. Agenda yaba wundi yari kwiyumvira ati uyu mugabo rero, uyu muhungu Moridekayi ko ntangwe gucuranguzwa nk'uko n'ibwami sinsubireyo, ne ku kirimba sinsubireyo, bya bindi nivugisha ngo ngira nje kumanika Moridekayi sinsubireyo, kuko nk'ubu yakunzwe n'umwami kundusha, ko yashizeho ko ari jewe ndamutembereza mu gisagara mu makartier yose, ndamwerekana hose ko ari we akomeye, umwami akunze kugirira neza. Aha ndahamerera nabi. Moridekayi we yiberengaho. Hamani arasubira rero ibwami gufungura.
bagitanguye gufungura umwami abwira Esiteri ati nukuri ndabigusabye mbwira nimba cyo bari gipande cy'igihugu canje ndaguhe mbwira icyo kintu ugomba ko ndaguha. Umwami kazavuga ati erega n'uyu Hamani agomba kumanika ubwoko bwacu. Umwami ati Esiteri yatanguye avuga ati aterega hari umuntu agomba kumanika ubwoko bwacu ati yaba bazi bo tugiza abaja gusa mugabo kandi mugomba no kutumanika kutwica twese. Umwami ati uyo ninde yavyubahutse agomba kunyikira umwami kazi n'ubwoko bwiwe. Ati hari undi atari uyu mugabo ngaha Hamani dusangiye turiko turasangira ngaha. Umwami ati umwami arashangashigwa arahaguruka avuga ati ivyo bintu nibishoboka. Hamani rero yigira ngo rero ngo n'umunyabwenge ngo agiye gusaba imbabazi. Abonye ko umwami asa n'ugomba gufata ingingo ko yuko Hamani yicwa. Hamani acagenda yegera umusego Esiteri yari yegamiye ko agiye kumusaba imbabazi. Umwami sinzi ngene ahindukiye muri salo asanga Hamani yegera umwami kazi wiwe ati mana yanje atugira umufatire ku nguvu mu nzu yanje mu maso yanje. Umwami akivuga uko nta nirindi jambo yasubije. Abasirikare bari ngaho bace bamuyora ubwo nyine bamufunka mu maso. Ubwo nyine umwami bamubwira terega yari yamaze gushinga igiti cy'intambwe 50 cyo kumanika Moridekayi. Umwami ati ivyo vyarabaye ati yego. Ati camugenda abariwe mukimanikako. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uwimba ikinogo ngo niwe kizomuhitana. Reka umwasi wawe yimbye ikinogo niwe kizomuhitana. Imana igiye gucanganya abantu, ibintu vyawe bigiye gucanganya abantu, inyishu yawe igiye gucanganya abantu, abantu bagiye kuvangirwa bidasanzwe bivanye n'inyishu yawe. Kubona ugiye kuronka umugabo ufise imyaka irenga 40 ningahe ya myaka yawe ni 40 ingahe ya indi nyene. Kubona ugiye kuronka akazi kandi gakomeye ku myaka ingahe yose warushomereye. Kubona ugiye kwimukira mu nzu yawe imyaka ingahe warupanze. Kubona bijya byose Imana igiye kugukorera. Acha wewe. Hari abantu bakwitiranya. Uri umuntu usenga Imana, uri umuntu wubaha Imana, uri umuntu wegereye Imana. Acha wewe. Abantu bagiye gucanganyikirwa bivanye n'inyishu yawe. Ariko hari ikintu gishobora kuba cyarabaye mu buzima bwawe. Ugasanga warutangiye kwihebura. Warutangiye gucika intege. Warutangiye kubona ko bidakikunze. Warutangiye kubona ko bitagishoboka. Warutangiye kubona ko bitacavanshije. Warutangiye kubona ko atakintu na kimwe gishoboka. Uhoragira bikore uno munsi nyene. Apanejo uno munsi nakubwiye ni zino tari kuzandike. We warumaze kwihebura. Kandi umaze gucika intege ngira ndagusengere. Ngira sengere kandi nundi muntu yoba afise ikibazo cyangwa umutwaro umuremere. Irashobora kuba ari kutavyara, urashobora kuba ari urwaye amaso, urashobora kuba urwaye stoma, urwaye diabete, urwaye sida, urwaye ingwara izo zose. Nta ngwara nimwe Yesu ananiwe gukiza. Urashobora kuba ukeneye inzu yawe, ukeneye imodoka yawe, ukeneye ivyawe, ivyo byose Yesu arabishoboye. Nta kintu na kimwe cyamunaniye. Kandi nkuko yagiriye abandi nawe agiye kubikukorera. Wewe rero ugomba ko tugusengera ufate aho ugwaye cyane nimba ari umutwaro ushira ukuboko hejuru aho uri hose. Egome nta kibazo. Kandi bigukundiye aho uri bikunda urashaka gupfukama dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Uri Imana idukunda kandi tubabaye. Uri Imana wamutuba hafi. Uri Imana wamutwitwararika. Uri Imana wama utugirira neza uko bukeye uko bwije uko bukeye. Ndagomba Mana nk'Imana ugira igitangaza cyawe kuri mwene data Yesu Kristo. Ndakweretse ikibazo mwene data amaze mu iminsi.
ikibazo yoba amazemo indwi nyinshi, ni ikibazo ashobora kuba amazemo imyaka myinshi. Mana ndagomba kumubera inyishu, ndagomba ko umutwenza, ndagomba ko wigaragaza nk'Imana. Ewe Yesu, ndagomba ko abatakuzi bakumenyeraho nyene mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bose bacanganyikigwe n'inyishu ugiye gutanga, reka abantu bose batangare n'inyishu ugiye gutanga, reka abantu bose bamenye kuri Imana mu buzima bwiwe, icubahiro cyawe kigaragare mu buzima bwiwe. Ewe Mana, ndagomba ko zino tariki ziba itariki zintibagiranwa mu buzima bwiwe, kuko uzo wakoze ikintu kidasanzwe. Ndize kuvyumvise Yesu kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Yesu abahezagire.